none se n'igisuma nyina n'igisuma canke iwabo bararoga se na nyina bahurije ku mugambi wo kuroga, none wumva uwo muntu uzomutora ngo akubere uzosigarana umuryango? Wumva umuntu utomusigira umuryango ntiwomugira umugore? Kugira utore umugore ubanza ukaraba ati iyi nkumi mbe ivuka mu muryango umeze gute, umuryango warezwe? Wewe ntushobora kugenda gutora umuntu azokubera umugore ngo umutore mu muryango ubone uwo muryango utameze neza, kuko impfizi y'intama yama itendera nka se canke igatendera nka nyina nyene. Turabaramukije banywanyi bacu kuri Focus Shimwa Imana. Ibibazo mwagumye mutubaza reka tubishure. Mwarabajije muti tubwiriyeko ati mwaraduhaye impanuro, muratubwira amayobera abera mu rukundo, muravuga yuko mu nkundo habamwo amayobera aho usanga uwo wirukako nawe afise uwundi yirukako. Ati none kugira umuntu aronke umugore yobigira gute, yo kwisunga iki? Hanyuma umuntu yabajije ukuntu umuntu yoronka umuntu bazokubakana, ico yofatirako. Reka ndamuhe umuco bica ku bintu bijanye no kubaka. Narababwiye yuko icambere na mbere yuko kwemerera umuntu yuko akwita sheri ni nko kwiyaka ubwigenge. Nongera ndavuga nti kwiyaka ubwigenge gute? Wiyaka ubwigenge kubera yuko hariho ibintu uba utakirekuriwe gukora kubera uwo muntu wamaze kwemerera ubusheri, donc kwemerera umutima. Yaba umuhungu canke umukobwa ni ku mpande zose. Iyo wemereye umuntu kuba sheri wiwe, hari ibintu udasubira kugenderamwo kiretse ugomba kumubabaza. Rero umuntu nosubwira neza mu bintu vya mbere bigoye rero gutora, inyuma y'ivya sheri, gutora umugore, gutora umugabo. Gutora umugabo rero hoho ni nko kuraga, canke gutora umugore ni nko kuraga itungo ry'iwawe, ubuzima bw'iwawe bwose ukaburaga uwundi muntu muhuriye mw'ibarabara. Uko yavutse ntakuzi, uko yakuze ntakuzi. Rero uramuraga gute? Uramuraga itungo ryawe gute? Nukuvuga uri umugabo uba ufise itungo ry'iwawe, co kimwe niyo uri umugore uba ufise umutungo w'iwawe. Uwo mutungo rero w'iwawe uraja harya ukavuga uti jewe ndemeje ubuzima bwanje bwose nzobaho, ndemeye kubana n'uyu muntu kugeza mpfiyuye ndi kumwe nawe. Bisobanura yuko wowe uri umugabo, amatungo warondeye, ibintu vyose warondeye, amabanga yiwawe yose wanditse canke ibitabo vyose wanditse canke ibintu ubutunzi canke amafaranga wabitse kuri konti, uba wemeye neza ko ayo mafaranga azogumana n'uwo muntu. Ubwo butunzi uba waramusigiye niwe azomenya ico abukoza, kuko we wararondeye amafaranga ukiri muto, urarondera amadiplome uriga, canke uragura amaparaseri, impapuro z'amatongo zose ubu zifise. Ndasubiyemwo, waba uri umugabo canke umugore, navuze yuko kurondera umuntu muzobana ni nko kurondera umuntu uzoraga ibintu vy'iwawe wamaze gupfa. Ushobora gutangura gupfa uri umugabo. Wa mugore igihe utarose umwanya wo kumwigisha akarangamutima k'ukuntu azorera abana, k'ukuntu azosigara aratunganya ibintu warapfuye, kugira umuryango ugukomokako uzogume uvuga uti turaba ukwanaka, mw'ico gihe bizokugora. Ni ba bagore wamuca ubona bacokeye mu bisigi, bagaca babitwara iwabo, bagaca babihereza abandi bagabo bariko barabacura, barya nta karangamutima baba bararose k'umugabo. Canke umugabo akashobora kuba yarigishije akarangamutima, mugabo kwigisha umuntu simpaka amenye
urigisha umuntu bikarangira ayobewe. Nico kimwe na wewe uri umugore urasigurira umugabo ukamubwira ati je nashaka yuko tubana ibintu vyogenda uku nuku nuku, atari mu nyungu ziwawe gusa, mu nyungu z'abana muzovyara, na cane cane ni wewe ukesha uri umumama uba kenshi wegera abana gusumba abapapa. N'ico gihe rero ni mwebweho gutegura umuryango mukamenya muti nimba umugore atanguye gupfa ukamenya naho wozana uyundi mugore, naho umugore aba yarapfuye hakageraho igihe ukubita agatima mpembero ukabati sha iyo nza kuba nkiri kumwe na wa mugore twatangurana twari dufitaniye amabanga, ni harya rero uzokwama ubona no mu Kirundi aho hambere haheze ushoboye kuba waravyumva urongowe ku muntu iwabo baroga uri umukobwa, birangira wumvise ngo urya mugore araroga, canke iyo umugore ari we yakwigishije akarangamutima ugasanga umugore iwabo bararoga, kubukwe iwabo baroga bazosanga umugore arazananye ibirozi arakwigishije kuroga. Ivyo si akarangamutima ko kwigisha umuntu, akarangamutima ko kwigisha kuroga abantu birya sivyo, ahubwo yo kwigisha kurondera amafaranga ukuntu muzotunga abana neza mu ndero nziza, reka ndayite rukirisu canke c'Isilamu igihe bivanye n'uwuriwe, wowe uca ubona uti umwananje nomwigisha akarangamutima hama nawe akazokwigisha abandi, ko nk'umwana mukuru urashobora kumwigisha akarangamutima ku muryango, kubera umwana umuvyaye ukibasha nawe aragufasha kuza arabwira barumuna biwe ico se yanka nico akunda, co kimwe na mama wiwe muba mwarakundanye, keretse ubuhoho nsigaye numva yuko umuntu agenda kw'isoko agataha atahanye inkumi. Ivy'iki gihe uragenda mu kabare ukagenda uyitahukaye kandi mukabana, kubera urukundo rw'iki gihe rumeze nk'iverube, urishira muri kahise urishira muri kubu canke muri kazoza irivuga rirajayo. Rero ubu ngo urukundo rusigaye rumeze nk'amaverube. Vyategerezwa rero yuko wigisha indangagaciro z'umuryango wiwawe igihe ari nziza, igihe ari mbi na wewe urabona uti bino bintu mu muryango papa naho wawe binyigisha reka ndavyumvirize ntavyo nzokorerako, kuko umuvyeyi arashaka kukwigisha ibintu ukumva yuko nawe uriko urayaga n'abandi ukumva ko se ari inkozi y'ikibi, ko nyoka ari inkozi y'ikibi. Ndatanga akarorero gakurikira, nk'ubu ntushobora gusanga papa wawe ari umurozi ngo atangure kukwigisha ukuntu barondera imiti yo kwikoroga abantu, gutanga isumu, kandi ubona yuko abantu bariko baramuvuga nabi mu kibano. Wewe arabikubwira ukavyumviriza nk'umwana, kuko nta kundi kuntu woca umugira, kuko hari igihe yoca anakuraza ubusa, ukavyumviriza ukazomenya ukuntu ufata ingingo nawe. Yego kwigisha ashaka kwigisha ukamenya no kuroga uwo muntu, mugabo nawe ntuzobikora ukavuga uti ibi ntavyo nokora. Mama wawe ashobora kuba nawe nyene ari umurozi agomba kukwigisha ako karangamutima, uravyumviriza ukihorera, kuko nta handi hantu woca uca kuba, kuko abantu baba bamaze kumenya yuko uvyagwa n'umurozi biragora yuko bokwemera nawe mu mihana kutembera aho vyovyo, baba bazi kuri inkozi y'ikibi. Bimwe bavuga ati umwana w'imbeba azira urwanko rwa nyina, mugabo hariho uburorero bwinshi uzosanga bakubwira ati barya abantu uzeye barya urya muryango se yararoga nyina yararoga, muga ugasanga bagira ibibakwe se arabavuyeko, abo bana basigaye ari intungane mu kibano, mbere ari nabo bafata ijambo bakanakubwira ati twebwe twaragiriwe ingorane turavuka ku muvyeyi aratubanira nabi, n'umurozi n'umwicanyi. Ushaka kumva na wewe papa wawe ari gisuma, mama wawe ari maraya, so yirirwa arica afise akazi ko kwica abantu, yirirwa arazuruma abantu, nawe ukabona ati papa kweri
bino bintu arabigenderamo nabi. Uri umwana ugomba kuzobana neza mu kinjana gikurikira, ukabana n'abandi bantu neza, ntukwisunga bene ayo mateka ya ba papa wawe, ntiyaba ari mabi. So arashaka kwama yivuga yuko nyene batavugana kabiri n'umuntu abamwisha, bamuroza, bamuhaye isumu, bamutegeye akamwicisha, akamukerera, akamurasisha, ibintu nk'ivyo. Wowe uravyumviriza? Wewe ndiko ndahanura waruka kw'iki gihe, ivyo si amateka yo kwigamba imbere mu bantu, kwigenda urigamba ngo cenga naka ngo nokora ikibi. Hako uzokwagira amaraso n'imbere y'Imana. Wewe bireke, umuntu arafise ukuntu Imana yamuteguriye azohwera, ugerageze ntibikugweko. Nimba Imana nawe yavugezeho bizogwa kuri wewe, uragowe. Genda usabe deliverance ku mukozi w'Imana, ugomba unamubwira ati mukozi w'Imana, muvuga butumwa, wewe uvuga ubutumwa, gira ico unyatuyeko, unkureko uyu muvumo, amaraso ya papa yigamba yahora yica abantu babivuga ntibize binkwirikirane. Birashoboka bakagusengera, bakagusabira ku Mana, bikanenda neza. Ahubwo uzokwama uri mu muvumo w'abavyeyi, kuko narakubwiye yuko birya bintu umuvyeyi agenda yagiriyemwo biragaruka, yuko bizogaruka bigafata mu muryango iwe, bidafashe abana biwe bizoca mu buzukuru. Wamubibona aho hambere ngo abasokuru baratunga ibintu twumva ngo ingeyo, ugasanga papa wawe iyo ngeyo ntiyamufashe, mugo ukazogaruka kumva umwana wawe, umva umwuzukuru wa sekuru biramufasha, kubera yuko ngo hari ibintu ngo sekuru yari yarasavye mu muryango bogiye barakora. Nawe ukaba uri umwicanyi, abana bawe ntihazoboramwo umwe yica abantu. Rero wowe uvuka kuwo mwicanyi, genda kumuvuga butumwa kw'ishengero ryaryo ryose wemera, bakugirire deliverance. Ivyo nokwita imivumo, iyo migenzo mibi y'abavyeyi bagiriyemwo ikuveko. Nimba baso basambana, nimba banyoko basambana, usabe bikuveko, ntibize bigukongere canke bije mu ruvyaro rwawe. Kuko naravuze hari ibintu twebwe uno musi dukora twibaza ko ari neza, twumva bitunezera, mugabe bikazogira ingaruka mbi mu ruvyaro. Urwo ruvyaro rukazohamwa, rukazobona amabi, ukazosanga umwana wawe arabaye umwicanyi, arabaye umusuma, kubera ibintu sekuru yagiriyemwo. Wewe nawe kubera wewe utagiye ku mukozi w'Imana canke umuvuga butumwa agusengere, biragukurikirana, bigukurikirana kubera wewe urabona bimubako. Hano gukubita agatima mpembero wumvirize ko ari bimwe vya sekuru vyibuka, kuko na n'uno musi aba bantu uzogaruka gusanga ari inkozi z'ikibi, ari bisuma, uzuperereze atari se canke sekuru wiwe hari umwe muri abo yigeze kuba yaragenda abigenderamwo. Ushobora gusanga biri muri famiye erariji kure, mugabo uzoshobora gusanga hari aho biva. Nta kintu ciza nuko ibintu vyose bigenda bifise inkwirikizi zivanye mu muryango. Naho rero ugaruka kubona nariko nsigura ko gutora umuntu muzobana biba bigoye, bivanye nuko umuntu adandaza ico nise kugaba, gutanga, nko gusigira umuryango umuntu. Urya muryango wewe basi wumva umuntu utomusigira umuryango, ntiwomugira umugore. Kugira utore umugore ubanza ukaraba ati iyi nkumi mbe ivuka mu muryango umeze gute, umuryango warezwe. Wewe ntushobora kugenda gutora umuntu azokubera umugore ngo umutore mu muryango ubone uwo muryango utameze neza, kuko impfizi y'intama yama itendera nka se canke igatendera nka nyina nyene.
kuko nta mbeba y'inkirisu ku rudagara. None se n'igisuma, nyina n'igisuma, canke iwabo bararoga, se na nyina bahurije ku mugambi wo kuroga. None wumva uwo muntu uzomutora ngo akubere ubu uzosigarana umuryango? Nico kibazo nariko nishura. Mbe kugira gutora umuntu muzobana wo kwisunga iki? Kwisunga ubwiza bwo ku mubiri ni vyiza, muga ubanza urabe mbe uyu muntu nahari mwiza, ubona no musigarana umuryango. Hamwe ngize ikibazo, mbeho wo mu muryango wacu vyokunda ko bamwemera ko asigarana umuryango, ko yobandanya areza abana? Kuko hariho umuntu nk'abagore b'iki gihe ashobora kubura umugabo, bikaba ngombwa neza yuko abana bene wabo baza kubatora, ukazosanga mwene wanyu murumunawe mukuru wawe yarongoye umugore atakindi kintu ajejwe atari ukonona amafaranga y'amatungo nikirara, mbere ni nawe yicishije mwene wanyu, niwe yicishije umugabo. Kuko hariho abagore babona ati uyu mugore gabo wanje ko angora, reka ntange misyo bamwice nisanzure nirira ikirori, nawe akoberwa yuko inyuma yuko bahejeje kumuhenda akicisha umugabo bizomugora. Ni naco kimwe n'umugabo arashobora kugenda agahahamukira ubwiza bwo kwirigara, kubera abonye ko ca kindi navuga kuzimbwa. Urashobora kubona ko wazimbwe ngo warongoye umugore ngo ntimukwiranye, ugaca ugomba kwicisha umugore canke kumusuzugura, ukoberwa yuko nivyo ufise Imana yabahezagiye muri babiri, mwabironkanye muri kumwe n'ubona data wanje wazimbwe, ugaca ugomba kumwicisha canke ugaca ugomba kumwirukana. Vyoba vyiza umuretse igihe usanze ari umugore yitonda ameze neza. Mugani urihana ati igihe urashobora kugenda kurongora umugore ugasanga warazimbwe. Hariho kuzimbwa nko ku modoka, ugasanga moteri imeze neza, ico bita kartemere moteri kimeze neza, ntikijwambagana, ntigisesagura, ntikiyoga, kuko naravuze neza kugira uronke umugore mubi aba mbere abaho yokora ibindi bibi vyose, mugabo umugore aroga aratuntuza umuryango. Ugaca usangana umugore ameze neza, ega arabuze igihagararo, arabuze taye, arabuze inzobe, arabuze ibisusu. Benshi barakunda ibisusu, namye ndabivuga, barakunda inzobe. Mugabo ari umuntu atunganya ibintu vyose. Naho boba data wanje woba warazimbwe, woshobora kumureka ukamurekeraho mu mahoro, mu bugwaneza, ntuce wirukanga kuri babandi baguhabuje biriya. Mugabo igihe woba waraguze, abantu babona ko waguze ugasanga ni wa muntu bose bipfuza, biragoye nawe ko mubanaho amahoro mu rugo, kuko baca igihe usanze keshi, urashobora gusanga keshi inyuma ari heza, mu mutima wiwe ari habi. Bashaka gusanga ni wa muntu kuri taye mu bantu babona neza, mugabo ugasanga ni we ariko araroga ababanyi, ugasanga ni we ariko aratanga isomo mu kibano, ugasanga yirirwa arasambana, yirirwa arazunza ibintu abantu. Bene uwo muntu urashobora kugura housing ata mugore warose, muko ukaba ufise housing. Abantu benshi barafise ama housing, ntibafise abagore. Muga abantu hari n'abandi bantu uzogaruka gusanga bafise moteri kartemere indani, abagore uko bameze kose batunganya ibintu. Nabo bagore uzosanga badashwana, batenyaguza, badasanga abantu mu kabare, batarara mu bubare ngo bashwanire abantu. Muga ukagaruka kubona uwibaza ngo urya mugabo yarazimbwe. Ntiyazimbwe, kuko hagati ya housing n'imoteri, imoteri niyo nini, nico kintu gikuru, nico kinashikana umuntu kure. Uwo urashobora gusanga imodoka nziza nshasha ifise imoteri igwaye, ntipe ngaha ive Bujumbura gushike hagati mu gihugu, muga ugasanga akaduga inyuma gahombanye kameze uko, kakanzaganya igihugu cose kakakimara, kuko kirya nico kikoreye, mugabo imoteri bikomeye. Rero gutora umugore uzoshira mu rugo ni ibintu biba bigoye, kuko benshi uzokwama wumva ama mariage iyo yabaye umuntu yarongoye ngo
wewe ngo yazimbye gute? Mbe waravye umutima w'urya mugore yarongoye? Banza urabe umutima, igikuru n'umutima, mubanye n'umugore uko yoba kose, uko yosa kose, mugabo akaba afise umutima, akarangamutima ko kubaka urugo, uwo mugore ni sawa. Ego urashobora, benshi baraca bavuga bati uzoja hanze. Je vyo kuja hanze naco peu importe, birya ni nka kurya ko umuntu ashobora kuva muhira akafungura no kwirigara, mugabo muhira yamasuma. Je kuko sinakubuje ngo mbuze ngo umuntu iki na kiriya, mugabo ntihagire umuntu akugumura ngo ngute ngo wihenze. Nta munsi n'umwe uzigera ubona ko watoye neza, uzokwamubona byose umengo harimwo kuzimba, kuko naravuze yuko mu ngo n'imiryango hama harimwo kuzimbwa canke kuzimba. Batakuzimvye urazimba. Nk'ubu mwirici rizohera, mariage zizogabanuka, ubona ati mbe mu karere ndimwo imisore yarazimba canke inkumi zarazimbye, kuko n'inkumi zirashaka kuzimbwa. Narabivuze fizikema canke mararema, karongorwa n'umuhungu we waruzi yuko ari umuhungu akaze, bikarangira na za mpuzu yahora aza gukoresha yambaye arizo yatice. Bikazorangira we yakubwira yuko urwo rupangu ngo nugwi wiwe, ugasanga murakose. Banza utohoze kugira umenye uwo muzobana. Gukota si bibi igihe mwavyumvikanyeko, mugo umaze kuba mugiye gukota umuntu yakubwiye ngo niwe, bigaragara yuko nejo na hirya yejo atazigera akubwiza ukuri. Rondera umuntu avuga ukuri, wimvuga kuri. Ico kibazo co gutora umugore, kumenya gutora umugore muzobana, ivyo wofatirako nivyo nagusiguriye mu ncamake. Nukuraba umuntu wewe nyene woshobora kuzosigira umuryango upfuye canke ukomeye. Ushobora gusafira ukava ngaho ukagenda i Burayi, canke umugore akava ngaho akagenda i Burayi, akamenya ati jewe papa w'abana, mama w'abana, umuryango abandanya ukurikirana neza nkuko noba ndahari. Apana wa mugabo na wa mugore bama bacungacunganye, bimwe navuga ugasanga umwe n'umuzamu w'igitsina c'uwundi. Uwo muntu mara kwamucunga igitsina ciwe, heba uwo siwe. Umuntu aricunga ntibamucunga. Ikiganiro nibaza ko nogicumbikira ngaha. Ababandanya babaza muzobaze muri komandere, nzobishura. Murakoze.